Urahawe ikaze kuri Champions TV. Umwaka wa 2025 wari umwaka mwiza ku bakunzi b'umuziki ndundi, aho ubu mwaka habonetse inguvu z'abaririmbyi bo mu Burundi, kuko habonetse indirimbo zabashije gukundwa mu karere ka East Africa ndetse no hanze ya Africa, aho abaririmbyi bakomeye ndetse novuga yuko ari nabo baririmbyi babashije gukora neza. Bamwe bashije kuja gukora ibiteramo mu gihugu cy'u Rwanda, abandi baraja muri Europe bitewe n'umwaka wari mwiza ku muziki ndundi. So reka nkwibutse gukora subscribe kuri Champions TV kugira urutonde rw'abaririmbyi bakoze neza kurusha abandi mu mwaka wa 2025 urumenye. Ku mwanya wa 10 tuhasanga umuririmbyi witwa Dramati, aho mu mwaka bisa nkaho Dramati yasohoye indirimbo imwe, ariko iyo ndirimbo ibitwaramo neza. Iyo ndirimbo nayo ni Samborera, aho yabashije gukwiza viewers imiliyoni 3 z'abayiravye ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya w'9 tuhasanga uwo bitwa Pastel Lopez, ari we yanaheruka gutsindira Isanganiro Award yo muri 2024, aho yakoze indirimbo zitanu, ariko mu izo ndirimbo zitanu indirimbo imwe bitwa Imana si umuntu yabashije kwiza umuriyoni n'ibihumbi amajana vy'abayiravye ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya w'8 tuhasanga umuririmbyi bitwa Melanin Boy, aho Melanin Boy yasohoye indirimbo zishika kuri 4, ariko hakaba harimo indirimbo zabashije gukundwa kurusha izindi, ariyo indirimbo bitwa Cyane, aho yabashije kwiza umuriyoni n'ibihumbi amajana 2, ndetse n'indirimbo bitwa Senga, indirimbo irimo ubutumwa, guhanura ndetse no kuremesha. Ku mwanya w'indwi tuhasanga umuririmbyikazi bitwa Monia Fleur, aho yasohoye indirimbo ari kumwe na Satbi, indirimbo biswe Gakado, aho yabashije gukwiza umuriyoni n'ibihumbi amajana 4 vy'abayiravye kuri YouTube. Eka sivyo gusa yabashije gukora, yaranakoze n'indi ndirimbo iri mu bwoko bw'amapiano nubwo itabashije gukundwa cyane. Ku mwanya wa 6 tuhasanga umwana akiri muto mu muziki ndundi, ari we bitwa Adric Akinyi, ariko avyigenzamo neza, aho yabashije gukorana indirimbo n'umuririmbyi ava mu gihugu cy'u Rwanda, indirimbo biswe Jamais, aho iyo ndirimbo kugeza aka kanya ifise imiliyoni 4 n'ibihumbi amajana 8 yarabwe ku rubuga rwa YouTube, ndetse akaba nafise n'indi ndirimbo yakoranye n'umuririmbyi bitwa DJ Fernando yitwa Hozana, aho nayo nyene iyo ndirimbo ifise umuriyoni n'ibihumbi amajana 2 by'abayiravye ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 5 tuhasanga umuririmbyi bitwa Linoji, aho Linoji yakoze indirimbo biswe C'est la vie ari kumwe na Monia Fleur, aho kugeza aka kanya iyo ndirimbo imaze kurabwa n'abantu bagera ku muriyoni n'ibihumbi amajana 8. Ekawe sivyo gusa yakoze ko yaranasoye n'indirimbo bitwa Babi, indirimbo irimo impanuro, aho yabashije gukwiza imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana 5 by'abayiravye ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 4 tuhasanga uwo bitwa DJ Fernando Mr. I Celebre, aho yasohoye indirimbo yakunzwe n'abantu benshi, indirimbo bitwa No Love, aho kugeza aka kanya ifise imiliyoni 5 z'amaviewers ku rubuga rwa YouTube, ndetse anasohora n'indi indirimbo isa nkaho yariko arashima ndetse yibuka ubuzima yabayemo, indirimbo bitwa Shimwamana, aho kugeza aka kanya ifise imiliyoni 2 z'abayiravye ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 3 tuhasanga indirimbo y'umuririmbyi bitwa CG, iyo ndirimbo yakunzwe mu karere ka East Africa kurusha ahandi hantu hose, kuko iyo ndirimbo ugiye kuraba ku mbuga nka Spotify muri Kenya iravuzwa, mu Rwanda yaravugijwe, ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye, ko n'indirimbo iri mu bwoko bwa kompa, ndetse iyo ndirimbo uyumvirije amajambo yayo n'amajambo ahimbaza Imana kandi irimo n'impanuro. So iyo ndirimbo kugeza aka kanya igeze ku miliyoni 8 z'ababashije kwiraba ku rubuga rwa YouTube, ndetse igifise n'umuvuduko wo kubandanya kuronka izindi views bitewe n'uburyohe bw'iyo ndirimbo. So reka mbanze ndakwibutse gukora subscribe niba tugeze aka kanya utarayikora, ndetse unatange iciyumviro kubo umaze kumva. Ese uraza ku mwanya wa 2 yuko kuba hari indi, reka ndamukubwire kuko nivyo byatuzinduye kugira ubashe kumenya uru rutonde biciye mu muco ko n'ubushakashatsi twari tumaze igihe dukora. Ku mwanya wa 2 rero tuhasanga umuririmbyi bitwa Satbi, aho yakoze indirimbo
zibiri novuga yuko ari indirimbo zabashije gukundwa cyane ziri mu bwoko bw'amapiano. Indirimbo bitwa Kirisese yabashije gukorana n'umuririmbyi bitwa Shampur Makenzo ava mu gihugu ca South Africa. Ubona yuko iyo ndirimbo yakunzwe cyane mu karere ka East Africa ndetse no muri Europe kuko yarabashije gukora ibiteramo bitandukanye bivuye kw'ino ndirimbo. Iyo ndirimbo aka kanya ikaba imaze kurabwa n'abagera ku miliyoni 3,500 ku rubuga rwa YouTube. Eka sivyo gusa yakoze, yaranakoranye n'indirimbo n'umuririmbyi novuga yuko ari mu baririmbyi bariko babikora neza mu gihugu kibanyi ca Tanzania, umuririmbyi yitwa Ibra, aho bakoranye indirimbo bitwa Kumutu. Kugeza aka kanya iyo ndirimbo ikaba imaze kurabwa n'abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 300. So nubu reka nongere ndakwibutse gukora subscribe niba utarayikora aka kanya tugeze, kuko ku mwanya wa mbere nibaza yuko nawe ubwawe umuririmbyi yakoze neza, abantu bose turamuzi, nawe nibaza yuko aciye abasha kuza mu mutwe. Uwo muririmbyi nawe suwundi n'umuririmbyi yakoze indirimbo yakunzwe cyane, aho kugeza aka kanya iyo ndirimbo igira ibashe gukwiza imiliyoni 10 z'abayiravye ku rubuga rwa YouTube. Uwo muririmbyi nawe suwundi n'umuririmbyi bitwa Kiliku Akili, aho yaririmbye indirimbo bitwa Ahanihe. Iyo ndirimbo ikaba yarabashije kumuha ubushimwe butandukanye, harimo amamodoka ndetse aratsindira na award ikomeye mu gihugu cy'u Burundi ariyo Isanganiro Award. So nibaza niba ubashije kuraba ino video ukagera aka kanya, nibaza yuko uru rutonde ubashije kurusobanukirwa, kuko buri musani wese twazanye twaguhaye na factor z'ibintu yabashije gukora. So niba utaranakora subscribe, reka nongere ndanakwibutse iyindi turu uyikore, kuko video zozo ziriko ziraza inyuma tukuzanira ibintu bijanye n'umuziki ndundi ndetse n'abaririmbyi bo mu mahanga ni nyinshi. So udakoze subscribe ndetse unafungure n'ikengeri, uzoba uri mu bantu bariko barahomba cyane.